Nshuti namwe bagenzi ndabaramukije ndabaha n'ikaze ku rubuga rwa televiziyo Renaissance akaba ari amakuru mushikirizwa mu rurimi rw'ikirundi. Muri kano kanya ingingo nyamukuru ziyagize iradiyo nigahuza abantu kandi iguma mu kibanza cayo ca mbere mu binyamakuru. Ivyo nibivugwa na Antonio Guterres mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mukuru w'iradiyo uhimbazwa ku wa 13 Ruhuhuma buri mwaka. Umunsi ushitse amaradiyo mu Burundi uyu munsi adakora uko bitegerejwe nk'uko Alexandre Niyunge ko aza kubishikiriza murano makuru. Ishira hamwe Fokoderi riragirizwa kuba ari ryo riri nyuma y'abasinzikariza ubuzima abarundi. Ivyo bikavugwa n'igipolisi c'u Burundi mu gihe Pacifique Ninahazwe we abeshuza ivyo ico gipolisi cashikirije. Uwahoze ari umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Buyoya yagirijwe na Willy Nyamitwe guhagarikwa na sentare mpuzamakungu hari mu nama igira 32 ihuza ibihugu vya Afrika. Ndasuye kwa ikaze murano makuru yacu tuyatanguriye mu bijanye na politike. Abaserukiye Uburundi mu nama igira 32 y'abakuru b'ibihugu ba Afrika baramenyesheje ko banezerejwe no kubona Uburundi buja mu bagize inama nkuru y'umutekano. Willy Nyamitwe umunyamabanga mukuru wa Petero Nkurunziza ajeje kumenyesha makuru yaboneyeho no kwagiriza uwahoze atwara Uburundi Pierre Buyoya ko ategerezwa guhagarikwa na sentare mpanavyaha mpuzamakungu, sentare leta ya Petero Nkurunziza yavuyemwo. Dukurikire Willy Nyamitwe. Abaserukiye Uburundi muri iyi nama twashaka tubashimire bivuye ku mutima kubona Uburundi butowe mu mugwi ujejwe amahoro n'umutekano mu muryango wa Afrika. Turashimiye cyane ibihugu vyatoye Uburundi, cyane cyane ibihugu vyo hagati. Igihugu canje kirafise vyinshi kizofasha kuko kirafise ubumenyi n'uburambe mu bijanye n'ico gikorwa. Ivyo bitweretse ko mutwizeye bigahiteka abarundi bose. Aha ndagaruka ku cegeranyo c'inama ijejwe amahoro n'umutekano tugasaba ko ingingo ya 29 yofutwa. Twebwe tubona ko ico gice gica kubiri n'ibiranga umuryango wa Afrika. Ico gice kikaba kirekurira igisata c'amahoro n'umutekano kwinjira mu itunganywa ry'ibihugu bigahungabanya umutekano. Nta numwe aterezwa kuja hejuru y'amategeko uhereye kuri Major Petero Buyoya. Muri ako kanya nyene impapuro zitagira umukono zitiriwe ukwibutsa ku Burundi kubijanye n'umutahe wo guhagarika Major Petero Buyoya zatanzwe n'intumwa za leta y'Ibujumbura kuri uyu wa Mungu mu nama y'ubumwe bwa Afrika ya Addis muri Ethiopia, ngo bigaragaza ukutamenya ko uko amategeko akora hamwe no kutubaha inama ikomeye y'abakuru b'ibihugu. Ivyo biri mu itangazo ryasohowe na President Pierre Buyoya yahoze arongoye Uburundi. Kubwiwe leta y'Ibujumbura yari kwiye kwitaho gutorera inyishu ingorane z'u Burundi ziriko zibandanya zitana abarundi batagira uko bangara. Ngo kubona ubutegetsi bwa Nkurunziza butanga inzandiko zitagira urukumu zityoza Petero Buyoya ngo nibibabaje, binateye isoni, ngo nukwambura umutamana igihugu c'u Burundi kuko ngo bakeneye kumwitwarira bitegerezwa guca mu nzira zitegekanijwe. Ivyo nibivugwa na Emmanuel Nkengurutse yahoze ari umukenguza amateka. Tumukurikire. Birya ni politike yabo yo gutoteza batavuga rumwe na leta ya CNDD-FDD ikomeza, kuko ukuntu abantu bafise ivyaha bakurikiranwa kurazwa kuratekanijwe n'amategeko y'igihugu. Si kurya birya no kugomba kumukura ko agashambara, kumukura kwiteka bari kure ko President Buyoya hariya mu muryango w'ubumwe bwa Afrika asanzwe afasha cyane mu vyerekeye kugarukana amahoro mu bihugu bimwe bimwe. Nivyo bintu barabikomeyemo cyane, barazi gena bacavuza abantu cyane cyane babafatiye yuko batavuga rumwe. Hanyuma cyane ikindi ngomba kuvuga nuko harya bisuzuguza cyane. Iyo leta nyene y'icaduka irisuzuguza kuko kurya siko bakora politike. Bijya bintu vy'amatracte ijya ntabwo ari ikimenyesha makuru ca leta, bijya vyanditsemo ko nabibonye. Kandi hariya muri urya buryo sibwo bacamwo
kugira ngo bashobore kurengukisha umuntu ari mu cyaha imbere y'ubutungane. Bijya no kwiteza isoni imbere y'amakungu, kwerekana ko leta y'u Burundi n'ukuri atabuntu igendera. Ujya yarabaye umukuru w'igihugu, yego ntawe byanse yuko yakoze ikosa bahava bakamucira imanza, ariko si kurya no kwigenga ubuntu ntiwiteze isoni. Harya leta niyo batwenza abandi, bavuga ati ehe babagabo bariko baryanira imbere yacu, kandi n'uburyo bariko barakora ntibubereye. Bijya rero no kwimaramaza no kwikura kwa gashambara, bibaza ngo bariko baramaramaza Perezida Buyoya. Tukiri mu bijanye na politike nyene, leta y'u Burundi ntiyigeze na rimwe yerekana ugushaka ifise mu kuganira nabo batavuga rumwe. Mu gihe c'ibiganiro, iyo leta yatunganije ibiganiro vyo mu gihugu hagati bibangabanganywe n'ivyatunganijwe n'akarere. Biboneka ko mu cegeranyo umufasha w'umuhuza mu matati y'abarundi yashikirije abakuru b'ibihugu mu karere ka Afrika y'ubuseruko mu nama yo kwigenekerezo rya mbere Ruhuhuma. Tubibaze mugenzi wacu Denis Ndayikengurukiye. Mu cegeranyo ciwe ca nyuma umworosha w'ikogwa yahaye abakuru b'ibihugu b'akarere ka Afrika y'ubuseruko mu nama iheruka kubahuza ku igenekerezo rya mbere Ruhuhuma i Arusha mu gihugu ca Tanzania, yamenyesheje ko umuti w'amatati y'abarundi atari vya vuba kugira ngo arangire. Muri ico cegeranyo Benjamin Mkapa avuga ko ingorane za politike zihanze Burundi biguma ari umwitwarariko mu gihe igihugu coco kiriko citegurira amatora y'ibihumbi 2020, mu gihe kandi ataco bahurije ko cavuye mu biganiro bigira gatanu ku mpande zose vyari gutuma hatogwa umuturama. Ivyo rero bikaguma ari intambamyi kugira ingorane zihanze Burundi zirangire. Benjamin Mkapa abandanya avuga ko ishigwaho ry'umugwi w'ibiganiro vyo hagati mu gihugu mu ntumbero yo gushika mu nzira y'ibiganiro bibangabanganywe n'ibitunganywa n'akarere ka Afrika y'ubuseruko vyerekana ko ari ugushaka guke kwa leta y'u Burundi. Naho hagiye haribonekeza izo ngorane zose, uwo mworosha w'ikogwa mu matati y'abarundi avuga ko Uburundi bwateye intambwe mu bijanye n'ingorane za politike n'umutekano kuva mu mwaka w'ibihumbi 2016. Umufasha mu matati y'abarundi avuga ko ababazwa no kubona atanama y'akarere ka Afrika y'ubuseruko yigeze itunganywa ngo imufashe gutorera umuti ivyo bibazo nkuko yavyifuza. Uyahoze arongoye igihugu ca Tanzania arangiza ico cegeranyo asaba abo vyega bose gukora ivyo basabwa kugira ingorane Burundi buriko buracamwo zirangire. Ndagushimiye Denis Ndayikengurukiye. Tuve mu bijanye na politike tuja mu bijanye n'agateka kazina muntu. Igipolisi c'u Burundi kiragiriza ishirahamwe Fokode n'isekeza ry'iryo shirahamwe ndondeza kuba ari ryo riri nyuma y'abasinzikariza ubuzima abarundi. Umuvugizi w'ico gipolisi Petero Nkurikiye amenyesha ko iryo shirahamwe nyene ari ryo ryakoreye amabi umugabo yabonetse mw'ireresi mu misi heze ariko arahohoterwa. Abari ko baramuhohotera bakaba bavuga ko arabakozi b'igipolisi c'Inyamiramabi. Petero Nkurukiye mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa mbere akaba yavuze ko igipolisi kibeshuje ko abo bantu babikoze atarabakozi b'igipolisi. Tubikurikire. Uko vyagenze haruhande y'izo miliyoni zitandatu z'amarundi babatwaye bakabona kumurekura, igihambaye barondera yarajya amasanamu. Amakuru y'igipolisi kifise kiriko kirakorerako akaba avuga yuko aya masanamu aronderwa n'abansi b'u Burundi. Hariho umuntu bita Pacifique Ninahazwe yaratwara ikintu bita Fokode murazi ko cafuswe ngaha kuvaho nawe nyene aviriye ngaha i Bujumbura asize atanze amategeko ngo baturire abantu mu ibarabara. Urya rero ubagize ku kindi kintu bita ngo nindondeza, nico rero hamwe n'ico ciwe cafuswe citwa Fokode n'ivyo biri nyuma y'ivyo bakaba bariko bararondera ivyemezo ngo bajana ngo muri ya sentare mpuzamakungu muzi ko Burundi bwamaze no kuvamo, kuko ngo bavuga yuko muri no misi ngo ya sentare ngo amakungu ngo yibaga ivyo Burundi bagashaka rero ko ngo baca babifata nk'ivyemezo ngo vy'ivyo bagiriza u Burundi.
Pacifique Ninahazwe arongoye ishirahamwe Focode avuga ko ivyavuzwe n'uyo avugira igipolisi bitangaje ariko kandi vyibonekeza ko ari rementanya. Uyo arongoye Focode akavuga ko biboneka ko igipolisi kibivuga kubera gifise intumbero yo gucafuza murantunga abagwanira agateka kazina muntu. Tumukurikire. Twaraye twumiwe twumvise amajambo ateye isoni umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi yarayakoresheje mu kwagiriza abahanira agateka kazina muntu ko aribo bashigikiye ubukozi bw'ikibi mu gihugu cy'u Burundi mu gihe aribo birirwa barerekana amabi ubutegetsi bwa nkuru nziza bwirirwa burakorera abanyagihugu b'u Burundi. Ubwa mbere bwo twaratangaye twumvise ingene ariko aravuga wumva Petero Nkurikiye adendekanya amajambo ukumva azana ivyumviro bitagira ubwenge na bukeyi utumviye ariko arabivana bimwe bikanacika bakamusubizamwo twumvise abiri ibintu vy'akamaramazo. Ubwa mbere avuga ko yareresi iherutse guca ku rubuga ngurukana bumenyi yerekana umugabo yariko arahohoterwa bamusaba amafaranga ko ivyo bintu ababikoze ngo bari babitumwe ngo natwebwe mwishira hamwe Focode ariko bamubajije ivyemezo ubwo nyene akaca avuga ngo mwarabonye ngo wabishize ku rubuga ngurukana bumenyi ngo witwa Teddy Mazina. Ivyo vyonyene umuntu avyumvirije uribaza uti mbega Pacifique Ninahazwe na Teddy Mazina n'umuntu umwe urashobora kwagiriza umwe bakubaza ivyemezo ukaca uvuga uwundi ivyo bintu sakamaramaza. Ubwa kabiri mbega ko nyene biriko yakugwa mu Burundi biguma bica ku mbuga ngurukana bumenyi ubu rero karaciye ingani abariko bashira habona ivyo bintu bitwe ko aribo bariko barabikora n'akamaramaza. Ivyo bintu iyo ngendo irateye isoni aho bibonaho igipolisi cy'u Burundi nyabuna cyafashe ingendo yo gutera gisigura amabi abariko arakogwa n'inkozi z'ikibi. Muri ico gihe twe dutahura ko abakoze ivyo bintu babitumwe nabo twumva bariko barabisigura mu ntumbero zigayitse. Ngo bimwe mu bivugwa n'umuvugizi w'igipolisi birerekana neza ko ari ugusamaza abantu ku mabi akogwa n'inzego za leta zikoresheje igipolisi. Pacifique Ninahazwe yibaza ingene caba igipolisi n'inzego z'ubutungane badakora amatohoza ko koba ari ugukingira Focode nimba koko ariyo ikora ayo mabi yo kunyuruza abantu. N'ubu nyene Pacifique Ninahazwe. Ubwa kabiri twarumvise Petero Nkurikiye yagiriza isekeza ndondeza rijejwe ivyo kurondera abanyuruzwa n'inzego z'umutekano mu Burundi bakabugwa irengero akavuga ko ari ndondeza yo nyene inyuruza abantu ikongera ikabagandagura ngo mu nyuma ikakivyitirira inzego z'u Burundi. Aha umuntu yo mubaza utubazo dukeye uravye amadosiye tumaze gukora muri ndondeza tumaze kwerekana abantu bashikijana n'indwi bafashwe mu nyuma bakabugwa irengero ryabo. Mbega ko nka hose usanga igipolisi cyaranse gukora amatohoza banse gukora amatohoza kubera ko bashaka gukingira ndondeza. Mbega ko ubutungane bwanka gukurikirana bene ayo madosiye banka kuyakurikirana kubera bashaka gukingira ndondeza. Mbega ko leta y'u Burundi guma yinumiye n'umukuru wayo Petero Nkurunziza bakaguma binumiye kuri ayo mabi abo bose banka kuvuga kubera ko bariko barakingira ndondeza. Mbega ko bikuye muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha ariho ayo madosiye twashaka kwaja buruya bikuyeyo kuko bari bafite ivyemezo ko ari twebwe twabikoze banka kubitwarayo kugira badukingire tuzahave duhanwa na CPI n'akamaramaza. Amajambo benaya twagomba twibutse ko igihe cyose dukoze dossier twerekana kuva ku ntango uko ibintu vyagiye biragenda bikadutangaza ingene ico gipolisi cy'u Burundi cinumira ntihagiye na kimwe gikora. Amakuru yacu tuyabandanirize no bijanye no kumenyesha amakuru. Iradiyo ngo iracari ikinyamakuru ca mbere irahuza abantu. Ivyiza vy'iyo radiyo ni vyinshi. Ivyo bishikirizwa n'umunyamabanga mukuru w'ishira hamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres ati ni ikinyamakuru nkenegwa. Yabishikirije ku munsi wahariwe iradiyo uhimbazwa itariki 13 ruhuhuma buri mwaka. Tubikurikire. Iradiyo ni ikinyamakuru gikomeye cyane. No muri ibi bihe vy'ingurukana bumenyi iradiyo ishikira abantu benshi kurusha ibindi binyamakuru vyose. Ishikiriza inkuru z'inkoramutima ikigisha ku bibazo bikomeye. Iradiyo kandi ni urubuga rw'umuntu ku giti ciwe kandi rukaba n'ubwo guhanahana amakuru rutuma abayumviriza basohora ivyiyumviro vyabo ibibabakiye n'ibibababaje. Iradiyo irashobora gufasha gushinga imigwi y'abantu bakabana basangira vyose.
kuri ONU na cane cane ku bikorwa vyacu vyo kugarukana amahoro n'uburyo bukomeye bwo gushikiriza amakuru, guhuza no guha ubwigenge abantu bahuye n'intambara. Kuri uno musi wahariwe iradiyo duhimbaze inguvu zayo zifasha mu biganiro mu kwihanganira n'amahoro. Murakoze. La tolérance et la paix. Je vous remercie. Ariko rero muri bino bihe ngo biragoye ko amaradiyo akora ico yagenewe na cane cane ayagikorera hagati mu gihugu. Ivyo bikaba biva ku mvo zitandukanye, ariko ngo amaradiyo arimwo abamenyesha makuru bahunze niyo afasha kugira ngo abarundi bamenye ukuri kwamye. Ivyo nibivugwa na Alexandre Niyungeko arongoye iradiyo Inzamba. Agateka kawe tumukurikire. Nkuko mubizi murazi ko ibinyamakuru na cyane cyane amaradiyo yatotejwe kuva muri 2015 gaturigwa gasamburwa. Novuga yuko uno musi duhereye no kuri ico conyene biraboneka neza yuko abanyagihugu mu Burundi ubwo burenganzira bwabo bwahonyanzwe. Kira noneho tugarutse uravye n'amaradiyo hari ubu mu Burundi nivyo hari n'abakubwira bati ubu mbere yaranagwiriye gusumba uko yangana muri 2015, ariko umuntu agize ati mbega ugiye kuraba ibiri ivyo twita contenu canke ibivugirwa muri ayo maradiyo bibari ivyo koko bifasha abo banyagihugu kugira ngo bishobore kubafasha kwisanzura, bifashe kubafasha mu bumenyi bwabo, mu vyerekeye imibano, mu vyerekeye kumenya ingene botebo kwiteza imbere haba mu vy'uburimyi canke mu vy'ubutunzi. Dusanga biri kure nk'ukwezi kuko ayo maradiyo novuga cane cane ko ari amaradiyo ya propaganda yo gushikiriza ivyiyumviro vy'umugambwe canke vy'abanyamugambwe umwe. Nta kwa kwisanzura kuhari kugira ngo koko abanyagihugu canke n'abandi bose bafise ivyiyumviro bashaka gushikiriza ko vyoheza bigaheza bigashikirizwa bikaronka ikibanza vyategerezwa kuba bifise. Niyo ntambamye cane cane, ariko kandi nkuko wari bivuze ingarutse rero ku ruhara rw'aya maradiyo nayo agerageza muga bidaciye muri za nzira twari dusanzwe tumenyereye, kubera burya bavuca umugani mu Kirundi bati uvunitse amenya no gucumbagira. Uruharano ni rumwe kuko naho koko biba bigoye turavye na cane cane vyerekeye kuronka uburyo bwo gukora, na cane cane kuronka uburyo kandi bwo gushikiriza ayo makuru, na cane cane turavye nk'uko abanyagihugu bashobora kuronka ayo amakuru baciye kuri za FM uno musi ntibigikunda. Ariko naho biruko abantu rero kubera ko baba bazi ko aho hantu hari amakuru baragerageza bakisuganya, bakagura agatelefone, bakagura n'utuyinite kugira ngo koko bashobore kuronka ayo makuru. Novuga rero nti aya maradiyo nayo nyene ari mu buhungiro, y'abanyamakuru bari mu buhungiro, nayo uruhara ni rwabo rundi nyene. Novuga mbere yuko ari n'uruhara ruba rukomeye gusumba, kuko turetse ko baba bashikiriza amakuru nk'uko bisanzwe, ariko kandi nibaza ko nka cane cane nk'amakuru aba impunzi biba vyoroshe, kuko kanatsinda umuntu ivyo abayemwo biroroshe ko bishikiriza gusumba ababa babivuga batabizi. Amakuru yacu cyarangirize mu bijanye n'umubano. Umugabo wese abwirizwa kubakana n'umugore umwe gusa, kandi bakaba banditswe biciye mu mategeko kugira bahashe abagabo usanga bihakana abakenyezi babo bazwi n'amategeko. Igitabo c'abubakana kigiye gushigwa ku buhinga bwa none, interconnection mu gifaransa. Bivugwa na Martin Nivyabandi, umushikiranganje w'agateka kazina muntu, akaba yariko yishura ku bibazo by'abashinga amateka. Tumukurikire. Twasanze n'amaka yo kwanariza kapaka ikiretse ko rimwe na rimwe abo bagabo usanga batunze abagore barenze umwe, usanga rimwe na rimwe uwa mbere yabyacanganye cyane kavana n'ari byiwe. Hari naho twasanga uko umugabo yibutse muri iyo ndace y'uko umugore akavuze bane bene wa Islam, hari n'abatunga indwi, hari n'abatunga 10.
twasanga nyine ari gutamenya no kwiyemera cyane mumaze kubibona y'ingorane zabaye nyinshi iyo abantu baza kumureka kumuranda kurera twagiye twakorana nabo n'intwaro baratubaza ko mubyifata mutubati umugore wa mbere niwe ari privilege niwe by'ukuri ategeza kubaza kwandikwa bifise n'inyungu nzari uko zisa kuko ni mugabo witavye Imana hagira ifo kwagira muri abo nawo bagira ntagararira inyungu z'umuryango tufise amakameje y'abantu bari bifite abagore nk'uko nyine kihorera hanyuma basanga ntamwe banditswe ibyo bigasanzara ntamwe bashaka kuba batigiwe n'igese cy'umuryango byose ikijanye no kwinformatiza itasivile yariyo ni idea nico kintu cyose muri administration moderne yaho ikijanye yose natwe itasivile ko informatize hakana interconnection kuko mu migambi irimo musomye neza cyo gitabo cha pendera cha réforme de l'administration mu Burundi harimo n'ibijanye no kwinformatiza ibijanye na état civil kuko twagiye turabona abagabo bamwe akaba yubakanye n'umugore wiwe komine gitereranye iwacu akacavaho kubera zimeza y'ibyo byose ari karatasi gusa aca yinzira muri muhamu bwiza zone bwiza aca yongera akagira ubukwe kugira uzobitore biragoye. Nino kuri iyo nkuru dusozere ko ano makuru yacu ndabashimiye ko namwadukurikiye naho ubutaha.